Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze mu makuru tubateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibihugu vyo Burundi na Qatar bigiye guhanahana abakozi biri mu masezerano ivyo bihugu bibiri vyasinyiraniye byateye ko kandi umukono mu nama y'abakuru b'ibihugu basanzwe bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ni mu nama rero yabahuje yabereye Doha murabikurikira muri ano makuru. Harakenewe urwego rufasha mu vyo gutanga amakuru kubijanye n'inyifato abantu baba bakwiye kugira iyo ikigo Ijebu gitanze amakuru ajanye n'ibihe. Akamo Kabundoyi Desire n'umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge. Ido nido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubahe n'ikaze. Ibihugu vyo Burundi na Qatar vyarashize ibikumu ku masezerano yo guhanahana abakozi. Bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro kubamenyesha amakuru aganutse ava mu nama y'abakuru b'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere Doha hari kuri uyu wa gatanu. Aravuga yuko bagira bace baritegura ivyo twokorana mu bijanye n'iterambere. Twebwe twarabonye yuko turakeneye ibintu bijanye n'uburimyi, ibijanye n'inyubako rusangi, amabarabara, kubaka ingomero z'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, guhingura ubutare bwacu. Ivyo byose twarabivuganye. Aravuga yuko bagira bace baritegura mu kurindira ko zosinyiranira amasezerano. Mbere no babwira yuko twavuyeyo dusinye n'amasezerano yo guhanahana abakozi. Abashikiranganje b'imigenderanire baciye bagenda bashize ku mukono kuri ayo masezerano. Novuga yuko ni igihugu bishoboka yuko twotangura gushira mu ngiro ivyo twumvikaye mu migenderanire. Twaraganiriye rero n'ikibazo kijanye n'amahoro mu karere. Ni igihugu gishaka gufasha cyane kugira ngo igihugu ca Republika Demokratike ya Kongo gishobore naco kuronka amahoro. Rero nka jewe nk'urongoye umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika buseruko twaraganiriye ingene vyifashe n'ico bokora. Tukaba narosa kaya kumubwira yuko yo ducikira cyane mu gushigikira zijya ngabo z'ibihugu vyo mu karere zisanzwe ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Amakuru yacu cyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Abakenyezi bitura amavuriro gupimisha imbanyi hamwe no gusaba kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro baracari ku rugero ruto muri zone ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Adelaide Uwimana arongoye quartier Kavumu avuga ko abo bakenyezi bataronka inyigisho hakiri kare, akizera ariko ko mahimiriza ari karakogwa azotuma abo bakenyezi bahindura ingendo. Ni nkuru ya Jean-Marie Mayonga. Igikorwa cyo guhimiriza abakenyezi gupimisha imbanyi no kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro ngo kiri mu ntumbero yo gutuma ibitigiri vy'imfu ku bakenyezi n'abana bigabanuka. Augustin Harushimana arongoye ishirahamwe The Midwife in Actions Association vyara uheke ryatunganije ivyo bikorwa, avuga ko mu Burundi ibiharuro bikiri hasi ku bakenyezi baja ku buryo n'abipimisha imbanyi ku gihe. Dufise ibiharuro bike cyane mu Burundi kuvyerekeye abakenyezi baja ku buryo bwo kuvyara ku rugero bagiheza kuvyara. Babanza kurindira ko babona ibihe vyabo by'ubutinyanka, ariko kenshi yo wonsa biratuma udacubona ubutinyanka ubwo nyene. Iyo umuvyeyi ahejeje kwibaruka inyuma y'ukwezi n'igice yategerezwa kuba yaraje kwa muganga ku buryo bwo kuvyara ku rugero. Muga kubera amakuru make abakenyezi batandukanye mu miryango n'abapapa bafise twasanze bataza, nico gituma twashimye kubasanga mu mihana
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba kuja gupimisha imbanyi imbere y'amezi 3 benshi baza ku mezi 5 6 7 twebwe nk'abasaje femme twarabinonosoye turaza amakuru y'ukuri yo gutanga hari bihuha byinshi tuba dushaka gutangira umuco umwe mu bamaze kuja ku buryo agasigura ko vyamufashije cyane kandi atangorane yigeze agira agamiriza abandi bakenyezi kuvyitabira. Ikintu ashaka kuvuga rero ni cuko umuntu wese yogenda ku buryo kugira ngo atandukanye ingwara atangaruka mbi nimwe bitanga niyo bihagaritse nta kintu kimwe wigera uba ko naje ubu tuvugana iyo planning y'imyaka 5 yaheze muno mwaka uheze mu kwezi k'8 tariki 16 niho iyo planning yahera chandagakuramwe. Adelaide Uwineza arongoye quartier Kavumu amenyesha ko ukubura inyigisho zikwiye kuri abo bakenyezi bituma batitabira ivyo kuja ku buryo cyangwa bipimishe imbanyi hakiri kare. Muri quartier turongoye abakenyezi baravyitabira mugabo ntibavyitabira ku rugero runini kuko nta nyigisho bari bwaronke mugabo nk'ubu turashimiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo bwiyumviye kuza mu makartier kwigisha izo nyigisho z'uko abakenyezi bibungenze boja gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira baze bibaruke neza. Ivyo bikorwa vyo guhimiriza abo bakenyezi byatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu mugambi ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza PNSR bafadikanije n'ishiramwe The Midwife in Actions Association vyara uheke. Jean-Marie Mayongora kenuye amakuru yacu arabandanya kuri televiziyo Isanganiro. Harakwiye igisata gifasha mu gutanga amakuru ku mwanya iyo ikigo Ijebu cyatanze amakuru ajanye n'ibihe mu nama n'abakorera mu gisata cyo gutabara kuri uyu wa kane. Desire Bundoyi n'umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza mu muryango ujejwe gutabara imbabare Croix Rouge abona ko ico gisata hamwe cojaho byofasha abanyagihugu kumenya uko bifata ivyo biza bitarabasinzikaza. Cyambere coco hariho ico twabonye muri iki gihugu nuko twebwe twama duhangana n'ibiza duhangana navyo byamaze gushika nukuvuga ubuzima bw'abantu bwatikiye amatungo yatikiye imirima yagiye ibiraro amasoko tugasanga tugenda kwifuka bwamaze guca urero twashaka yuko haba imburi ico bita imburi ihagarara kukumenya ikiza nuko kumenya ibiza birahari kuko hariho ababidufashamwo hariho Ijebu twari kumwe ihora itanga itegekanya bihe ari ku mezi 3 canke ku kwezi canke ku munsi washaka ariko ico twabone ko habuze urwego ruri hagati y'abagomba gushikwa n'ivyo biza n'abatanze itegekanya bihe bavuga bati kwimvura izogwa ari nyinshi rero mw'iki gihe amezi 3 imbere y'igihe abantu mwese murakora ibi 1 2 3 4 5 hasigaye indwi vyabandanje bakavuga bati bagatanga ubutwa bati murakora uku hasigaye iminsi 3 bakavuga bati muragira ibi nibi ubwo rwego rero ruracabuze niho rero twashika ku ntumbero yuko ubwo rwego goba urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza ku rwego rw'igihugu rw'intara rwa komine rukaronka ubuhinga n'ubumenyi kugira ngo iyo habaye itegekanya bihe canke iyo hari ikiza kizoshika rugire ububiko bw'ubutumwa bucabuza buratangwa ku kwezi kundwi canke imisi 3 imbere yuko ico kiza gishika abantu rero bagaca bamenya ingene bifata kandi no mu nyuma akabundi butumwa bw'ingene bigenza iyo camaze guhoshoroka twama tugirana amanama ntagahaze ku musuku umuntu aratigera kwera kutamenya ubu rero haje ngendo shasha nta nkeka yuko baronse ubumenyi n'ubuhinga bakaronka n'ibikoresho tuzoja ku murindi umwe tukaza tukabura hanyuma tukabwira abantu ingene bifata jewe ndafise ukwizigira gose ko bizokunda uruhara rwa leta izotuja imbere ga twese turi kumwe nayo izotuja imbere niba hari ucankuriya ashobora kuba atabigize to nka jewe ni nka platform nuko iyo ngendo itari bwafatwe nayo ubu turano ko ari nahara turavye ibiza n'isibe bihanze iki gihugu cacu.
Mu gisata c'ubutungane inzego z'ubutungane zarashoboye gutuma amafaranga arenga imiliyaridi 79 atava mu kigega ca leta mu mwaka wa 2022. Amafaranga rero akaba yari ay'amarundi. Bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe ubutungane kuri uyu wa gatandatu ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Bujumbura. Ubwo bushikiranganje rero bwipfuriza umwaka mwiza umukuru w'igihugu. Ku kibazo c'agashahara gato ku bakozi b'ubwo bushikiranganje, umukuru w'igihugu abahamagarira gusubiza iteka ubutungane kugira ibindi bice vyikora. Ishirahamwe ase Genocide Cirimoso risaba leta kuriha akaryo ko kongera kuja riribuka abahambwe kwibubu mu ntara ya Gitega nkuko vyamye. Terence Mushano ni cegera c'urongo iryo shirahamwe akaba n'umuvugizi waryo, abona ko bidatahuritse mu gihe ayandi mashirahamwe yemererwa kubikora ku matariki atandukanye. Tumukurikire. Leta zose uko zakurikiranye kuva bajya abana bicwa gushika kuri leta y'uwo mukuru w'igihugu ubu twamye tugenda kubibuka atantambamye. Ico cibutso cari hajya aye hashinguwe umukuru w'igihugu Ndadaye n'abagenzi biwe. Kijya kibanza bavuga cari kibanza cari citekanirijwe abafrodebu batari muri bajya bategetsi batazwi, akariho bazoshira mugabo abandi siko bita. Ikibanza c'abana carubakiwe kiriho kirazwi, naho umuntu ugomba kukinyegeza ntashobora kukinyegeza, ahubwo twagomba kubonerwaho kumusaba nadukomorere dusubire kujya kwibuka bajya abana, kuko bajya abana ntaco bazize. Twe twifuza rero yuko abantu atambavu n'ukwaha, abantu bofatwa co kimwe bakibuka co kimwe bakibukwa co kimwe, ubundi ataraho ni ibintu vyo guhengama. Tureka tukajya kubibuka, leta ahubwo yoreka gutuntuza abavyeyi babo, abavukanyi babo n'abakunzi babo. Aha niho rero duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye munezerezwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro. Isa